Mizero Gustave alias Komanda Kabateri Nyundo Mitunu Funderi ya ambasaderi Mutama benshi barabipuza kumenya none umukunzi wanje bakamubura cinda afise umukunzi wanje nkunda cyane kandi nuba ahubwo reka basi nicare hama uri Komando kwe izina niryo muntu bosi wa none wa Ecopass TV vraiment akugira ka shopping mwimisi kuko irayibane ni zambere irayibane bayamene Jesse Suzugu izi ine nukuri naje izo nahevye ndazimwe akora zisumbizi fresheri nukuri ikintu bagaye baragita mwabonye nagitaye vraiment petit dakupatia zingine c'est vrai uyu musi twaje jikigana ahubwo rero ikimenya amenye ko ndazikura ziguma uzima ndagwaje bosi rero bosi wa Ecopass ndabona uko umukorera umuti neza nakugurira ibane nziza nkizinambaye ugeze imbere ya Big Fizzo ya Satbia Bifese ya Embidata Orege reka umuntu ashaka kukwima ikiganiro bivanye n'ukuntu wambaye yabivuze avugana ijwi rirerire ati burya n'abavyeyi baravyara atujya mutwa kweri uramucamwe Hello guys, bakunzi ba Ecopass TV aho muri hose twashima kubabwira kuri micro muri kumwe na Kazi Promoter mugabo mwibuke yuko mwari tubagize ibintu byinshi mbe muzotuzanira wa mu type akora comedy cyane kandi mbabatswe izina rya Komanda Kabateri urumva uyu mutipe mwahora mutubaza sana mugabo no musi twamaze gutora inyishu ivyo bibazo mwatubaza mbere Komanda akora iki muri aka kanya akorera he reka tubimenye vyose kuri Komanda wenyene pite bro so ndabita kuko ntibyaboze none ivyaboze nibiki nakubwiye uti wabuze ati bite ndabiti biki bari kumbaza amakuru yawe najya nkabwira ni meza mwaramutse muri ego twaragati bite ndabiti biki none tubwira izina ry'ukuri ry'amavukiro ya izina ry'amavukiro nitwa Mizero Gustave alias Komanda ego Mizero Gustave alias Komanda Kabateri Nyundo Mitunu Funderi ya ambasaderi Mutama mbe Komanda abahe Komanda ba none usanze urapanze none monkey tubwira urapanze cyane yego ndapanze wavuye ryari muri Komanda TV ko tutahora tubona kandi bikorwa bikorerwa muri Komanda TV tusigaye tubona muri Empower TV zose sinazipfuyemo zose ndazikoramo Empower Komanda zose kandi bakunzi ba Ecopass TV mugire subscribe kuri Empower TV Komanda TV so byose ndakora ya ariko ndiko ndakora muri Empower ya na Komanda buca ndabaha hariho filime nasohoye irahari ya ibyago bayikoranye nanjye ya ibyago aro twakoranye abo twahora dukorana yego abo twahora dukorana handi umuzoyibona harimo n'ababamere barakora hariya anye bamere basanzwe bakina neza yego mbe nka Komanda wewe tumuzi nk'umuntu akunda batema kandi ni benshi bavyumvira ivyo bintu kuri abo bantu biyumvira ivyo bintu mbe Komanda yobabwira iki so ko aje utananeguje kandi tutananye gahunda hari umudemo wasanganye nga kandi winje ngo bimenya gute gusa ama message turafise yuko uri kurabundira umwana aho nganye no mu rupango rwawe umwana urumva nzinze nja mu bana urumva no banasatse benshi barabipuza kumenya none umukunzi wanje bakamubura cinda afise umukunzi wanje nkunda cyane ari he kandi nuba abandanye aha hose uzomubona ya bereka ifoto basi ifoto bakunzi ba Ecopass TV ndaza kumubereka yitwa Audrey yakwatamuzi yitwa Audrey ya arankunda ndamukunda turubahana ndamubaha nawe aranyubaha ahari hose n'abantu bashatse kuduteranya nkuko nyene
ati yo urazi ukundanye na Kamanda iyo Kamanda akunda abademu Kamanda afise abademu nawe nyene mbe Komanda ukuntu twebwe tuvyumva gusa twavyumvise mu bantu n'ama message yo mudemo wakurikira yarayanyerese yose ushaka ndakwereke so urazi iyo umuntu gusa mbwira ushaka ndakwereke iyo umuntu yanditse izina cyangwa umuntu yafatishije mu bikorwa ibi nibi bati ikintu imaje abantu bamushirako abakobwa so je ndafise wanje bakunzi bayi kubasi ndamubaha aranyubaha Audrey wanje nukuri nzomugwako ari wenye ari kubijanye n'ujya mukobwa wakunda ngamu rupango guhanya man je nta mukobwa tuko ama message regariyo none bikomana uri kuri hakana ibintu biriyo man reka urusaku ukora akazi kawe hama ibisigaye ukora icyakuzanye nandi jewe mfise umukunzi wanje yitwa Audrey umwanya muramubona ku foto hejuru so mbe Komanda twinjiye muri Empower TV ninde yakurondeye kwanza kumaka kuja muri Empower TV so naje ndakubatse muri Ecobus TV ninde yakurondeye kugira iceyo jewe mu bikoko naje ibyandondeye ibikorwa impano yanje mbe Komanda kubera iki kwanza utohagarara ngaho kwanza kubera ndabona je ndiko ndaruha sinohagarara ahubwo reka basi nicare hama uri umukomanda kwe izina niryo muntu Komanda ni watubwiye neza ukuntu vyagenze maka ubunya uhembwa ngahe muri Empower hagarara neza cameraman ukora mu mugongo ayo mbembwa nibanga ry'umuntu bakubaze nanje ya uhembwa ngahe muri Ecobus company atari banga bivuke nimba ari makenya hari abafanzi ba Ecobus ashaka kwiyumvira bati vraiment ndabona kanya gashahara ni gakenya vraiment ndabona n'agastile yambaye n'ikirato cyo muri 2000 pe yumva yo kutanguye kumponda oya ndiko ndagusabira pe oya uri kuramponda basha kubona none usabira uri kuramponda Komanda akiyumvira nkuko biyumvira bakamizira ibani vraiment ona boss wa Ecobus company vraiment umukameraman abategezwa kwambara nk'umustar none ngambaye nk'umuunderground ambira vraiment wambaye nk'umutiparaho nk'umutiparaho inde yitwa Kaone nyene wo muri Ecobus Kaone yambara kore Komanda naba yambaye ego nje tutabesha Komanda ayambaye reka tutabesha ayambaye nk'ubu je nawe ninde yambaye ibintu bifise valere nini my god amenya aragutwenga araya turazi umupira wirabura wambara abanyamwanda ekute kandi umupira wirabura ni umupira utsimbutse mu soko hose kuko numupira uteri yaje numupira umenga uwambaye umenga uri muri sona nk'ubure ari muki beti yangu kona ikira ngaho kumponda sigora tatizo hame ico aho gapantaro k'igitenge mere wawe baramushoneye iribaye aravuga ati igito gitabwi wabo ati ndafise ikigabo ndazi yaraguhaye igitambara no wishonesheje ukuri vraiment bakunzi na boss wa Ecobus TV akia Mungu vraiment uri ngomye kugeza hiyo vraiment ona peti yangu reka je ndagukorera umuti sibyo je ndi umuganga ukora singira ibitaro singira iki reka je ndagukorera umuti vraiment bakunzi wa Ecobus TV na boss wa Ecobus TV ikiganiro gikurikira nukuri ndakwinginze mumugurire irayipano nziza nk'izi bampaje sizo nagutse hashaka kuba umuntu w'umutima agukurikirana kuri Ecobus TV mbe abandi nibafise imitima barayifise ariko barayicarako gute none naro nabonye kandi afise umutima n'ibyo Imana yamuhaye ikamuhezagira ikamuha amahera uranegera mu rushengero ngaho nari mfise ibihumbi si blague vuga cyandiko nakumva 7000 ndavuga ni niyo nari mfise ndaba mu by'Imana yampaye ntegerezwa kuyihamwe basi ni 2000 je ndayakuramo kubera mvuga ntarura igihumbi kindi
kikuramo déplacement muri ya 5000 izosigaye hama ayasigaye nayo ndaza kora utundi kuntu nza gukenera fata nkuramo nkaba nanicaranye n'umupapa yaramutiye perfume si twatwara oya cyangwa za zindi ujya mu swati akunda kwisiga umenga zisiga basiga abapfuye inde Freddy ure jama abana nurumva perfume yiwe iramena ubwonko izana grippe mbe kwanza komanda nk'umuntu yakubwiye ngo ufise umutwe munini byagize gute icyo gihe kwanza reka jana gutera inkuru sire bwaheze kwanza inkuru yo muvye mbona rero afashe za 10,000 ndabati byo umuvye vraiment ari muri babandi mana ikora ko mu mutima agiye gushikanira 10,000 cyangwa 30,000 haki ya Mungu yakuyemo inoti ya 500 urumva je rero burya je ababo rero aho turi twikomera amashi muturya umunwa cyana mujya muze nukuri mu mahera nagwaye yose wa 500 vraiment era amahera fise 7,000 ariko nkuyemo 2,000 musi umuzera nyimyoza nca ndahaguruka muri icyo gihe none ariko gukubitako ni ariko nkubitako turi mu rusengero nca ndahaguruka nje nja gushikanira Imana n'umutima wanje uta na ya sensa naca byaranse ko aja gushikana gusa cyahaguruka agenda jeca nibaza ko agiye kuntingera hanze nkubite kumbe rero naje namukoze ku mutima ahandi naho ndirenganira ekute andiko ndagusabirira ibara ndabibona bosi rero ayikubasi ndabona uko umukorera umuti neza nakugurira ibani nziza kizinambaye ugeze imbere ya Big Fizzo ya Satbi ya Bifese ya Mbidata ya Orege reka ari umuntu ashaka kukwima ikiganiro bivanye n'ukuntu wambaye je burya nuko je nagayana none nk'akarorero Big Fizzo agenda ukamusaba ikiganiro wambaye kunizira ibani gusa kimwe nawe nagusanze wambaye ikanzu y'abana oya we usanze muhira kandi ntiwaneguje hama nukuri vraiment bakunze Ikubasi TV na boss Ikubasi yiri nererano ni style vraiment ugira mwambika imano na marori yanjye none wanyatudire aya na abasuderi so aya komanda ni nkuraho agari karabugwa na je ndenganye baravuga ati ewana rujya rutipi rwafise umutwe je narirengani nigire hano haraho baramamagara kwanza nibamamagaye umutipe yabivuze avugana ijwi rirerire ati burya n'abavyeyi baravyara aturavye ujya mutwe wa komanda kweri ku muvyeyi wiwe kweri atu yagize iki shika kwijama nyene ati ujya mutwe wa komanda ukuntu ngana ati yariko araganira abandi bantu naje biranga ko ntambuka numvise komanda numva umutwe ati bana n'abavyeyi baravyara ati ujya mutwe kweri uramucamwe baciye gira mpagarare ndamuhamagare ngize kumba yabyigonze aca afata umutwe aca aragenda bitari muri gahunda none komanda yagiye uko nyene kwe nukuri vraiment uwo mutipe jewe sinzopfa ndamuhariye kuko yarantutse vraiment no muntu yigeze kunshavuza kandi yababaje ati umutwe wanje ni muniniya ati umuvyeyi wanje byaramugoye kumvya ni atari shabazi none komanda hari ikintu ushaka umfasha umbwirire kwanza urumva akajorastike kuko unyegera uko urabona uko ukuboko gushike ngaha nk'abandi uko aho yashikana ngaha je ndabuterera inkuru ahubwo iyo mu myaka iheze ya kera y'abasokuru n'abasokuruza sivyo ni abayeme bagitangura kwiga urumva nuzi ko umwana bamujana mu ishuri akamujya ati giruko je nari kurinda saza ntaciye no mu ishuri saya kumenya no kwandika
ico kintu vraiment nawe vraiment urazi kurondera inkuru zibabaza nibyo ukunda walahi cameraman shikara kwanza ngaka nawe mana buruse kutiburayi niho bishobora cyangwa pizza ndabita pizza buruse no kwishuri visa bagwaye ticket basi ubu ticket nukuri yo ncika akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ecobus TV yo akajambo kanyuma bakunzi ba Ecobus TV nukuri mubonye link ya Ecobus TV mufasha kwipartager mubonye link ya Power TV muyitora muyipartager kandi mugiye subscribe mubone ibyiza amafilme ama episode ama comedy twakoranye na bagasure na Shan Queen na bamkurukuru eka na bawetu mubirabe kuri Power TV mugire subscribe muze murakurikirana ibikorwa bya Komanda ya no kuri Komanda TV mugire subscribe mubone inkovu ibyago iraje inkovu ni episode ya niko ndakora yaratanguye kujya mubone ni ibyago vuba ndayibaha Power TV yoyo ibikorwa no biguma bijako everyday Saturday and time yewe no mpamvu hari abana banduka no mpamvu rero ni kiraya man je nari umushwanyi nyiri umwana ariko byagiye bivamo ubushaka unuki atari wowe ryari gusanutse ati umutwe munini reka basi dusezera abakunzi ba Ecobus TV tubabwire yuko ikiganiro cyacu kirenga ubundi munsi muzosubira kumubona Komanda kuri Ecobus TV tusabire cyane tugira ama like na share na subscribe ngaho kuri Power TV no kuri Ecobus TV kugira tubandanye turonka ibintu byinshi kuba mwifuza Komanda bazobe baronka ama EP yiwe ariko arazi cyane ego na jewe nibagiye nabivuze lo big boss wa Ecobus TV vraiment akugira ka shopping mwimisi kuko irayibane ni zambere irayibane bayamen desi suzugu izi inye nukuri naje izo nahebye ndazimwa kora disumbitsi freshe nukuri ikintu bagaye baragita mwabonye ndagitaye vraiment petit ndakupatia zingine c'est vrai siku gani ndazigu uyu musi doje jikikani ahubwo rero nikimenya ko ndaziguha ziguma utsima ndagwa izo tsinzi sawa ya nuko mubibona Ecobus TV bana yatugabye amarori jewe ndumugabo nivuguruza sindi muri babagabo bihindukiza mu jambo kandi tuzi ko umuntu yihindukiza ku busaswa nukuri izo nashaka umugabira ndabivuyemo ndamugabiza nyene beti yangu vraiment mena kugabya rayibana asante vraiment kandi mu kiganiro uzikuru uzambaye sivyo tenda cykugabiye hamaro big boss ugira shopping yo mutipe umupira wirabura cyane ikintu cyose kira ukazabona umuhungu yambara ipoka yirabura abari umunyamwana mu muziki wa Buja Flava mbwira turese Big Fizzo aba legends ubakuyemo aba basani bariko baraza nyene urumva bariko baraza ba upcoming urumva bafise izina mugabo bariko barubaka uwo mbwira batanu wemera nga mu Burundi ya ugwego ndakunda Orejo arakora neza cyane ni wa mbere kuri je ndamufana kandi arabizi ndakunda kiri kwakiri ya wa gatatu ya ndakunda Dramati ya ndakunda Embidata ndamukunda Embidata nyabwamingi muri abo babiri ya gusa nawe ari karazi none imyaka Embidata maze mu muziki niyo Satubica nke Fizzo maze oya okay sawa uwa gatanu ya kaka mbiwa vuga ninde Double 10 ya je namuvutse none wowe uvuga umuntu utazi Double 10 ndakunda umupeti w'umuraperi yitwa Double 10 abantu yavuga abantu utazi abakuja abamwishaga yego ndirimbira indirimbo yiyo ni vraiment ararapa vraiment ndakunda Double 10 n'umupeti aririmba neza n'umuraperi ari karaza vraiment ibikorwa byiwe vraiment bivugira ahubwo wogira
wogira umutima w'umubyeyi yo mutora akamushigikira ujya mupeta ariko araza vraiment kabisa ja umuntu yitanga kandi ujya mupeta arashoboye ya nabona bakubwira reka basi tubasezere none urabona yuko abantu bamaze kurambirwa cyane ya abantu bamwarambiwe sana kandi mubabare maze imisi ngwaye grippe n'inkorora no mpamvu ijwi ryahindutse niwe baza ati naraye mu tuyoga nzoganwa ndi umukozi w'Imana naho naguye ariko nta mutwe natanguje ariko ndacyakomeye none uko narumvise ngo horo mu mahombi kurondera uburebure ngo bagusabire ube murebe je ndasenga gusa ibikorwa byose je ndasenga mu buzima je ndasenga naho ndi kikaba je ndasenga ndubaha Imana tous les jours sishobora gufungura sishobora kuryama sishobora kubyuka ntashimiye cyane shimira Imana mu gihe yoba yampaye ibyo bifungurwa mu gihe Imana yoba yampaye gira akajambo mu gifaransa kamwe ndakakubwiye mu kirundi ukambwiye mu gifaransa uvuze ko uvuga uko unye jewe ndaje jewe ndaje France moi je viens moi je viens ça merci ça mbe komanda byo yavuze ngaho muraza kudushirira ko commentaire arebe yuko yatubeshe cyangwa yatubwije ko tura moi je viens jewe japonais jewe ndaje moi je viens japonais okay reka tubasezere tubabwire yuko iganiro kiherengana aho komanda yatugize nk'ibirompa nganye ariko aratuvugisha ibintu byinshi urumva nikabatera inyene kuntu mumuzi kuri micro murazi yuko musanzwe mukurikirana nka Kanidi Promoter nyuma kamera muri kumwe na Pax Alab see you to next day